abakunda Uburundi dufatanije. Aye mama we, ibikorwa rusange tuzobikora. Akarorero keza turagafise, ni Peter Nkurunziza y'imama we. Aye mama we, ibikorwa rusange tuzobikora. Aye mama we, ibikorwa rusange tuzobikora. Gwaruka rw'Uburundi muhaguruke, abana rugo mwese muhaguruke. Aye mama we, ibikorwa rusange tuzobikora. Akarorero keza turagafise, ni Peter Nkurunziza y'imama we. Aye mama we, ibikorwa rusange tuzobikora. Aye mama we, ibikorwa rusange tuzobikora. Bakozi ba leta muhaguruke, ingabo z'Uburundi muhaguruke. Aye mama we, ibikorwa rusange tuzobikora. Akarorero keza turagafise, ni Peter Nkurunziza y'imama we. Aye mama we, ibikorwa rusange tuzobikora. Aye mama we, ibikorwa rusange tuzobikora. Batumbuye umugambi muhinduki, Barundi bene wacu mwitegereze. Aye mama we, ibikorwa rusange tuzobikora. Aye mama we, ibikorwa rusange tuzobikora. Aye mama we, ibikorwa rusange tuzobikora. Bakozi ba leta muhaguruke, ingabo z'Uburundi muhaguruke. Aye mama we, ibikorwa rusange tuzobikora. Akarorero keza turagafise, ni Peter Nkurunziza y'imama we. Aye mama we, ibikorwa rusange tuzobikora. Aye mama we, ibikorwa rusange tuzobikora. Batumbuye umugambi muhinduki, Barundi bene wacu mwitegereze. Aye mama we, ibikorwa rusange tuzobikora. Akarorero keza turagafise, ni Peter Nkurunziza y'imama we. Aye mama we, ibikorwa rusange tuzobikora. Aye mama we, ibikorwa rusange tuzobikora. mbere ibishyiko byanyu kera bajya mu biro bagatelefona ariko murabona ko ubuye indongozi nivyo umunsi w'Imana baranyizeye unogo mga Sendefite n'umugambwe uri ku butegetsi. Ibikorwa rero byahora bikorwa no kubigwiza inshuro 10. Bamwe bavuga amajambo bazovuga baruhe basaze bave kwisi. Kwari abantu bamenye kuza baravuga amajambo umuntu yibakira ikintu iyi ngoro ngo sigura amahiri yava avuye mu mufuki wabo. Bazovuge rero baruhe bamera imvi hama bakure basaze. Ibikorwa ni byinshi tugiye gutangura ngaha no mu Burundi bwose ubuhoho urumva ni mu Burundi bwose. Si makamba gusa. Ahari abakozi tuzokorana. Ahari binebwe tuzosunika byanse tubahebe tugenda handi. Mugazo amagara umwe wese gukora amako mu mpuzu, mwese gukora ibizomuteza imbere bigateza imbere igihugu abuzuko nabuzukuza biwe bakazoronka nyene babaho neza mu gihugu giteye imbere.
ntihagire umuntu arira amaboko no mu miryango gwiza umwimbu. Nyashoro umukuru w'igihugu yaravuze ati dukeneye ko umunyagihugu wese aronka amafaranga, ntazo yazobaha, azobabwira ati kora isoko iriho, yego urakora isoko ikaza. Amana ivyo nabivuze, nta mana muri iyi minsi. Naho urasenga udakoze ntacuronka, naho uri umukirwa gute wisonzesha udakora shauri yako, mugabo ukoze Imana ikihezagira. Nico gituma umwimbo w'ibigori nk'umwaka wigwije gatatu, twahorana itoni irake 3.5, ubu hazoboneka umuriyoni w'itoni. Leta yafashe ingingo yuko atakiro c'ibigori kizoza mu shamajana ndwi kugira abarimye bagira iteka. Ikiro c'ibigori nta uzokigura uraveze bacagura amajana 205, abakomeresa basanze sanze rwa batugura 300 ubu ni 700 kugira ufise itoni irakendwi ushiraha. Ubu ibigori birasumbikawa, kiro c'ikawa n'amajana 550, ibigori amajana 700, kandi isoko izoboneka. Leta yarashyize amategeko abadandaza ko ari yegeranya ibigori byose bizokwera bizogugwa, bibikwe dusanze abenegihugu basubira gufungura, ibisigaye bije hanze, hanyuma amahera agaciro yinjira, umwe wese akora nko mu mpuzu.